Ni muri wa mwanya mwiza w'iganiro ca Rock Sport dukunda kubashikiriza ni ku munsi wa mbere baza ko muza mwaramaze kumenyera ni ku munsi wa mbere ndetse no ku munsi wa gatanu. Uno munsi nije Aneno Hist ndongozi nkuko vyama ndi kumwe na mugenzi wanje Mbega engurirwa reka ndamuramutse ndamwe nikaze. Ndakuramukije Loris ndamutse namwe bw'imwe ko muradukurikirana muri kiganiro cacu ca Rock Sport aba nifuza yuko mwobandanya mudukurikirana na cyane yuko tugenda tubashikiriza novuga yuko ibintu bigenda baba mu nkino haba muri basketball haba muri football kandi mu yindi mikino igiye itandukanye. Ni ikiganiro ca Rock Sport cy'uno munsi twari tumaze iminsi itari mike turi muri Vitaro Basketball League kuva muri saison hegiriye tukinjira muri playoffs, semifinals, finals aho mugwa Dinamo umaze kuba utahukana igikombe ca VBL playoffs cy'uno mwaka. Ubu twamaze kuba turangiza na VBL playoffs, twamaze kuba turangiza na VBL. Amakuru nkino y'uno munsi uzakugaruka ni basketball yarangiye muri VBL ariko ni basketball ibandanya mbere ije kubandanya muri no weekend ni mu ntara Gitega zo hariko harabera 3e edition ya basketball 3x3 ariko ni basketball ibandanya nubwo atari ya basketball classique tuzi. Na makuru nkino kandi zovuga muri football hano mu Burundi ni migwi iriko yategura Primus League inkino zigiye gutangura mu kwezi k'umunani. Primus League gutangura imigwi iriko iritegura mu nkino za kivandimwe mwigura nigurishwa ni ku munsi w'Imana mu ntara ya Gitega nyene nako ni mu ntara ya Gitega muri no weekend azo hari ibirori bitari bike n'umugwa Musongati uzo wakiriye kuri stade Ingoma umugwa Vision FC umugwa mushasha muri novuga muri Primus League wahahora ariko waje kuhindura izina uhindura abarongozi ariko n'amakuru nkino atandukanye tuzokuva no mu Burundi twerekeze ku mugabane wa Buraya ni igura nigurishwa ribandanya ni nkino za kivandimwe zibandanya mu itandukanye. Reka tumire amategeko duheze tugaruke rido n'ibiganiro cacu nkuko musanzwe mumenyereye mu banki BCAB twamana bishasha ingurane tweskolera isomero iratanga uko umwaka utashe ni banki yanyu BCAB ikaronswa uwo wese afite konti muri BCAB kandi ayembwa ku kwezi abo bita mu gifaransa les salariés. Ingurane tweskolera isomero uturusho twayo nutuwe dushigikira mu kurungika abana ku ishuri ukubaronsa amahera y'ishuri minerval imyambaro y'ishuri hamwe n'ibindi. Murashobora guca mwibaza muti mbega ingurane tweskolera isomero irihwa gute? Ingurane preskolere isomero muri BCAB irihwa mu kiringo c'amezi 12 ku nyungu zitavuna ugereranije n'ahandi. Ntimutangwe rero nyaragasa iyo ngurane preskolere isomero izotangura gutangwa kuva ku igenekerezo rya 14 mu kakaro gushika ku igenekerezo rya 10 gitugutu mwaka wa 2025. Twashaka tubibutse ko ibanki BCAB si banki ikorana n'abarimyi gusa nkuko benshi bavyibaza ariko ni banki ikorana n'ibisata byose. Shika mu iterambere na BCAB. Twamaze kuba twinjira muri done ry'iganiro cacu ni je Aneno Hist ndongozi na Mbega tuje kwa tubwira amakuru y'inkino atandukanye. Reka atubwire ko mu ntara ya Gitega azo ari ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana bahita kwisanzwe komanda nako ikibuga cyo muri kindi kibuga cya isanzwe gikinirwa kuno munsi kiriko kirasanurwa mu ntara ya Gitega. Inkino zobera kuri isanzwe komando mu makategori canke mu mice itandukanye abana bakiri bato abakuze mu bakobwa no mu bagabo. Bibaza ko azo ari ibintu biryoshe cyane mu ntara ya Gitega ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana. Ni no basketball 3x3 mu Burundi ntiyarimenyerewe no tugeze kuri 3e edition nshasha niho igitangura. Ni nuvuga ngo ni aju ni kintu kije kwiyongera mu iterambere rya basketball cyane uriko uraraba kumwe irikiraza unovuga yuko muri umwaka hamaze kuba nibaza yuko ari nka edition zibiri zitatu meme ziko ziraba ndovuga yuko organisation ya iyi competition ya 3x3 ikiragerageza gushira mu nguvu no kumenyekanisha championnat na rya itarimenyerewe yarigeze gukinwa araheze imyaka nk'ingahe 2-3 sije musuvya mbere nta n'abakinyi bamwe twavuga ko bakina kuri niveau professionnel ya ikiri kuri VBL ikiri Viva Basketball League unye uraje ko yahindutse kitwa Vitalo Basketball League ariko urumva ico gihe hari n'abakinyi bari professionnel bashoboye gukina ariko unye nuko tuko turabona yuko ubu ariko bareplikamwe n'aba amateur mu cyane ko nabo nyine bagenda bigaragaza bagashiramwe n'abandi b'imyaka igihe itandukanye. Ikindi naco ciyongerako nuko adakina amahongo gusa abo bashizemo n'abakobwa gusa kugira babandanye baduza impano yaba kuri kote y'abahungu no kuri kote y'abakobwa. Yego ni
ikindi kintu twavuga ko ukuntu itaje kubera no mu gisagara ca Bujumbura bakayidugana bavuga ngo ni ruguru muri capitale politique ariko aguma ari ruguru tuzi ko igitega ni ruguru ariko si kibazo cyo kuba ruguru urumva oya ni ahubwo mbona jembo sindiko babona iki ahubwo mbona ngo ni ciza cyane ni ikintu ciza cyane ahubwo ni kugira bazi baratera attention n'abandi bantu basketball ni kinigwa ngaha mu gisagara ca Bujumbura gusa niko abantu batabizi ariko no mu ntara zo hagati ndovuga yuko hari amashampiyona kera ubunye sinzi ko biriko birashigwa inguvu nka kera ariko kera hari amashampiyona yaba imbere yo kuza gukinira mu gisagara ama equipe yaramanza gukina kugira ashobore kurungika ama equipe tuvuga ko yagiye aba ya mbere ni ikintu ciza rero kubona yuko bashobora kuvuga ati kuholokaliza bakayikura ngaha mu gisagara ca Bujumbura bakaje kwireka abanyagitega kumbure n'abantu bazoba bari tutotu nko mu gisagara ca Ngozi Karusi bashobore no kuza kuraba ihumene biriko biragenda iyo championnat 3x3 canke nabo nyene abafise abakinyi bagiye batandukanye nkuko byagiye biravugwa bashobore kwiyandikisha hama gutyo bashobore guhiganwa vyoroshe yego urabona ko uno musi turafise nibaza ko basketball mu Burundi iriko iratera imbere ko abantu bose barayibona si mu Burundi gusa n'abari hanze barayibona ngini uravye ni VBL iriko uravye n'abariko bakurikiranye tuvuga VBL muri gihe nibaza ko barabona ko basketball iriko iratera imbere cyane twosha kuvuga ko kuza gushiramo ino basketball kuko ni category imwe mu bigize basketball ni manota category ni kimwe mu bigize basketball rero kuza kongeramo iyindi touche muri basketball ino ba 3x3 igakomera nayo nyine ko bishobora gutuma ya niveau ya basketball muri rusange iduga cyane mu gihugu ego novuga yuko biraduga cyane gose kandi urumva harabaho na detection des talents hari abantu bamwe bamusanga bavuga ati byaratugoye kuja mu equipe ariko turashobora kuyiconcentra tukaronka tukaba batatu tugashobora kuja guparticiper muri 3x3 comme ça hari abantu bazoba baje dovuga yuko n'aba différents aba entraîneurs bashobora kuduga bagashobora kuraba ati bakagira ama repérage ku bakinyi baba baje kavuga ati umukinyi vraiment arafise talent umuntu ashaka kuexploiter durant la saison régulière tukaraba kungene umukino ariko arigenza canke durant la pré-saison ya basketball mu match bakaraba kungene abakinyi bagiye bameze novuga yuko ari ikintu kigiye gutanga indi sura kuri basketball kubera azo haduze tuvuga abantu bagiye batandukanye twatumenyereye yuko basketball muri iyi minsi iriko irahurumbirwa cyane ngaha mu gisagara ca Bujumbura urumva ni vyiza cyane kuvuga ati reka tushirige mu ntara ya Gitega kugira n'abanyagitega bavuga ati basketball na twebwe nitwimiriwe tubayisubize ko umutima na cyane yuko mu ntara ya Gitega nabo nyine ifise abakunzi ba basketball benshi cyane gose yego reka azori mu ntara ya Gitega ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana mu ntara ya Gitega nako hazoba hinyo zitandukanye mu bakobwa mu bahungu mu bagwabo mu bagore bani imice itandukanye naza ko ni n'amakategori atandukanye muri basketball 3x3 azari 3e edition muri capitale politique mu ntara ya Gitega kuri centre commande reka duce muri football no mu Burundi ni ikirangamisi cyamaze kuhagisohoka cha Primus League saison 2025-2026 nako ima yaho mu Gwege no utahukanye kino gikombe cha 2024-2025 tugiye kuraba uje gutahukana kino gikombe cha 2025-2026 n'umugwa vision uri kuvuga cyane nyuma yuko uronse novuga ngo aba boss bashasha uburyo bushasha buko bashaka mu mugwi twaje kwa twivuga ko mu minsi iheze nimigwi yindi nayo nyene yahahora nayo nona ko ikomeye ni mugwege no aroma imaze iminsi ari mike muri Afrique du Sud bariko bategura nivyo bariko bategura amaze no gutsinda inkino zimwe bariko bategura CAF Champions League ariko kandi bariko banategura ino saison ya Primus League igiye kuza n'umugwa Flambeau du Centre ni kwa kunyene ni mu gutuzi yuko utari kwa droppinga muri no minsi ubona ko uguma uri consistent cyane nibaza ko n'umugwa Vitaro nese ko turabona uri waratakaje abakinyi batari bako umugwa Vitaro ariko nabo nyene bariko barategura barafise n'umunsi wa Vitaro Day ku munsi w'Imana nibaza ko ihiganwa tugiteke kwiki n'umugwa Vizo waraje Vitaro hari rakomeye Aigle Noire ni kwa kunyene bisanzwe uko umwaka ugenda tuba twifuza nk'abakunzi tufate ba football n'abantu babamenyesha makuru tuba twifuza yuko ihiganwa uko umwaka ugenda rigenda rikura aho riko rigenda rimanuka ni ibintu vyiza kubona nka vision baraje abantu basanzwe bakinye football ngaha mu Burundi kandi bakibandanya bayikina kuri niveau international novuga kuza kuinvestisa mu mugwi nk'urya anye bagashiramwo amafaranga menshi twovuga bagashiramwo n'ubundi buhinga butari bumenyerewe ngaha anye kugira abakinyi bashobore kwiprepara bashobore no kuvuga ati bamerewe neza muri equipe zabo na cyane cyane mu kuzana novuga yuko staff ibikwiriye kandi bifisemwo
novuga n'amanosyo menshi ariko arifye novuga n'abakinyi bamwe bagiye bazana novuga yuko bagiye kuraba kumwe equipe ya Vision igenda itera imbere gusa si Vision gusa anandi ma equipe urabona yuko agenda yempikamwe cyane rwose ubona yuko nka Vitaro gutegura Vitaro Day igafashanya n'abandi bamwe azoba ari journée igiye komakomeye eka na Aigle Noir na nyine rafise Igor Day iriko irategurwa novuga yuko ni saison tugiye kubona yuko football yo mu Burundi igiye gusura gutera kwegera imbere ku yindi ntambwe ego yani ku munsi w'ejo mbere ku munsi wa kane nako mu nagira mvuye mu myitozo ni mu myimenyerezo mu gwa Vision nako witwa Nyange Yusuf Ndayishimiye yari yahishikiye Bovis Karebe yari yahishikiye urako baje gutera intege no mu gwabo ku munsi w'Imana bazofise urukino rwa kivandimwe mu ntara ya Gitega nibaza naho nyene ko bazoba bishikiye mu ntara ya Gitega kugira barabe imatch ya mbere ya equipe yabo kugira kubera irya match novuga ko ari match test ni match test gora no mu wa Musongati mu ntara ya Gitega kuri stade Ngoma si ibintu biba byoroshe cyane gose Musongati novuga yuko ari club emblématique y'Igitega ku bantu en plus wabo n'abafana bazoba baje novuga yuko hazo kwiyongera ko na fanatisme igiteye imbere kubera bavuga ati tuzoba tuje kuraba n'ibindi bihangange bisanzwe bikinira ku mugabane mpuzamakungu novuga yuko ni match zo bikomeye ni test tuzoba tugiye kuraba ati est-ce que Vision ukungene bari kwarashyiramwe inguvu abakinyi bo barafise effectif gutyo iri consistent izo za gupambana na za Musongati na za Flambeau du Centre na za Aigle Noir na za Vitaro ubona yuko ama equipe yose ubona yuko ubunye yakaniye twavuga yuko isaison igiye kuza novuga yuko ni test zo bikomeye cyane gose kandi baza yuko iyo match zo be decisive cyane ku mugwi wa Vision none no musi mbere ko tuva muri Primus League mbere ko tuva mu Burundi tukerekeza ku mugabane wa Burayi twavuze Aigle Noir irakomeye twavuze Vision irakomeye twavuze Flambeau du Centre Musongati Vitaro Bumamuru kuyanye zari zimeze eske no muturavye uburyo no mugwa Vision uri kurashiramo twokwitega ko no mugwa Vision ushaka gutahukana kino kombe cha Primus League novuga yuko urashobora mugabo ici kizobitwereka ni kumwene bariko imatch ya mbere novuga yuko imatch ya Musongati izotwereka ati Vision ifise niveau iya afise na match ya mbere ko ndazi ko match ya mbere kugura champion bazo kumwe n'umugwa Vitaro bazo ari kumwe n'umugwa Vitaro izo nizo match kandi ikindi naco tutibagira ni uko saison ni match nyinshi ni aller retour saison urumva bisaba yuko naho performa muri novuga muri première carton cyangwa tuvuga ni première partie ya saison ntuhagarikira ngaho onye hariho n'indi deuxième partie urashobora kuba wa performya hambere ahandi bikakwangira ariho benshi imbere bakunda no gutakariza ibikombe usanga nk'imigwi ya mbere gaheza twavuga yuko ni première série ari za mbere hama bikagenda bigora mu match ya retour navuga yuko ni saison abari ndende cyane gose bisaba yuko preparation bamizako ariko niyumvira yuko ubwo buryo bashizemo buzotanga umusaruro kandi nivyo twifuza na cyane mu kuduza niveau ya football nico abakunzi b'umupira w'amaguru bakunda ego reka mbere tuva hano mu Burundi twerekeze neza ku mugabane wa Buraya turama kuri nkina tandukanye ariko aravugwa uno musi nigura nigurishwa uno musi ni pre-season zamaze kuba zitangura ku migwi itandukanye duhere i Catalonia mu FC Barcelona nako bari bafise novuga ngo tourner mu gihugu ca Japon mu gihugu ca Corée du Sud urako bari bafise mbere n'urukino rwa mbere ku musi w'ejo ruza kuba wa Vissel Kobe mu gusanzwe ukomeye cyane mu gihugu ca Japon wakinyemwo witwa Andres Iniesta umwanya utari muto cyane yakinyemo igihe kirekire muri Vissel Kobe uno musi n'urukino rwaje kuba ruhagarara bivanye ku bintu novuga ngo aba organisateurs ba tournoi baje ko bagira amanyanga atandukanye haje haba ingorane z'ukuriha entièrement contre nkuko bari babivuganye hagati ngo aba organisateurs ba tournoi berekanye les faux documents zerekana ko barishe batarishe urabona ko ni mu FC Barcelona aje kuba urukino rwa mbere utarukira kandi bafise n'izindi match zibiri muri Corée du Sud kandi nazo nyene birakunda ko bigenda uko byagenze bwa mbere ariko nibaza yuko iyo tournée nkuko twagiye tubona ejo ku munsi w'ejo amakomunike agenda atandukanye hagati y'aba sponsoring na cyane sponsoring novuga ikomeye cyane ariko yateguriye evenement Mario Rakuten ni bashoboye gusohora itangazo bavuga yuko bariko baragerageza kugira bashobore kuriha FC Barcelona entièrement amahera yarasigaye kugira nawo nyene bashobore kuja kwitegukina niyo equipe ya Vissel Kobe kubera misanzwe isura ya Vissel Kobe gogo rutakibaye ndibaza ko rutakibaye cyangwa ugasanga bazorukina ko bafise calendrier expectation matches zibiri muri Corée du Sud bategeza gukina ndibaza ko gogo ntirukibaye ariko ico nibaza yuko izo matches zibiri zobera muri Corée du Sud zizogenda ziba ego
Yani mu rwose Barcelona muri Jane Mercato bamaze kuba basikirana uwitwa Marcus Rashford kuva mu Manchester United ni intizo y'umwaka umwe muri FC Barcelona avec option d'achat avec option d'achat miliyoni 35 ni FC Barcelona izokuvuha 14 millions za salaire ya Rashford urabona ko n'amafaranga menshi ampisi ngaho Rashford yemeye kugabanya amafaranga menshi Rashford aciye aba mu bakinyi batanu wa FC Barcelona bahembwa amahera menshi cyane urabona ko ni Marcus Rashford inyuma yo FC Barcelona ibuze Nico Williams urabona ko bavuga ati dutegezwa kurondera umuhiriye wundi bararondeye witwa Luis Diaz mugabo arazinje gose kuva mu Liverpool uno musi ni Marcus Rashford amaze umwaka muri Aston Villa yamaze umwaka wundi wahera atari ko arakina muri Manchester United ni Marcus Rashford tubona uno musi si niveau yiwe twatumuzi ko mu myaka 3-4 iheze muri Manchester United eske turashaka gukora Marcus Rashford aje kuronka ikibanza muri effective FC Barcelona ariko nitwibagire ko Marcus Rashford ari umukinyi tuvuga yuko yanditse amateka cyane mu afise experience mu wa Manchester United imbere kuja muri Aston Villa ariko nivuga yuko ibihe bibindi umukinyi uko avyutse no musi arashobora kuba mu gatondo ukamukera ko ameze uko ndikuru novuga yuko Marcus Rashford yaramaze igihe gitoyi mu bihe bibi ariko muri Aston Villa turashoboye kubona ariko deuxième partie ya saison yarakinye neza cyane urabona yuko Mbega naye yashoboye ku exploiter talent yiwe aho niveau tukizera kandi urumva uravye nuko mwene préparateur physique wa FC Barcelona bagiye babona Marcus Rashford agishika baba impressionné novuga yuko mwene physique yiwe isanzwe imeze ntibaza yuko Flick ni yashobora ku exploiter neza Marcus Rashford azoba ari novuga yuko ari arakantu kiyongera ko cyane ku mugwi wa FC Barcelona nubwo isanzwe ikomeye ku ruhande rw'imbere cyane gose muri aka kanya ya no bavuga ko ibimenyesha makuru bitandukanye byo mu gice Espagne bivuga ko Hansi Flick ashobora guhindura ino system de jeu yiwe akaza ko Marcus Rashford aza kuba umustarter muri FC Barcelona kuri attaque na Lewandowski ndetse na Lamine Yamal Rafinha akadropinga muri milieu d'hôtel est-ce que yo bari system nziza tubonye Rafinha Rashford ubona ko yo bari attaque komeye gose ariko ni Rafinha sijambere wo bimukoresheje ko muri durant iyi saison iheze Rafinha yarashoboye gukina en tant que milieu d'hôtel kandi urabona yuko yashoboye kuyempoza bagakina neza ndibaza yuko Flick ni wazo ari kararaba muri pre-saison ari kararaba premièrement nko bariho match décisive bari bazokina azogerageza kwiga amashema tactique yose kugira arabe kumwe ashobora gukinisha buryo bakinyi kubera FC Barcelona aka kanya novuga yuko nataba superstar bahari muri aka kanya ugiye kuraba ubwo bafise ban ikomeye cyane gose biragoye kuvuga ati nakaratangura nakaricara bumva bizovana performance y'umukinyi umwe wose n'icizere Hansi Flick agenda bafitiye kubera wana ariho nk'abakinyi nka Gavi muri aka kanya batako baravuga yuko ari abatitire indispensable ariko ni Gavi tugenda tubona yinjira ni Olmo nawe nyene urumva ashobora gusibisa novuga yuko iryo zajya Rashford kandi tumuzi ko ari umukinyi agiye ko makomeye novuga yuko ni FC Barcelona ifise abakinyi benshi kandi tubona yuko uko imyaka igenda bagenda bakomera cyane urumva ni igikorwa ca Hansi Flick kuvuga ati wazo départ kwanza yiwanje niyi hama remplacement azozaragenda guke par poste cyangwa bivanye ni match tuko turakena tuzokina uko unye yego yareka tuve muri Espagne tuje muri Angleterre duce mu gwa Liverpool ariko Liverpool nimwe mu migwi ya mercato ikomeye cyane muri no mercato muri rici shamuna mahera menshi cyane ariko amaze gusinyisha abakinnyi atari baki bamaze gusinyisha ubwo Ekitike ku miliyoni 95 amafaranga menshi gose ni umukinnyi wa kabiri mu mateka ya Liverpool bamaze ko basinyisha Florian Wirtz kuva mu gwa Bayer Leverkusen miliyoni 140 ni umujere wa mbere azimbye muri Liverpool bamaze ko basinyisha uwitwa Milos Kerkez kuva mu gwa Bournemouth bamaze ko basinyisha Jeremy Frimpong kuva muri Bayer Leverkusen ora ko ni mercato iteye ubwoba ku mugwa Liverpool waje kutwara champion no musi none uko ubona ko ni Liverpool je kuba iteye ubwoba gose par rapport yo novuga ko ni Liverpool bwabo tuvuga yuko Liverpool yaratakaje novuga yuko nivo ku ruhande rw'inyuma cyane gose igenda rya Alexander Arnold yasize igihengeri gikomeye cyane gose nibaza ko barashobora kumusubiriza nibaza yuko Nivo Arnold ariko ndibaza yuko uko umwanya uzogenda ugera nayo nazogenda yadapta ariko ni Liverpool yatwaye igikombe mu mwaka uheze ikeneye kubandanya kuri monte isanzwe iriko na cyane ko yagiye igura abakinyi benshi kugura nka Florian Wirtz ukamugura imiliyoni 150 zirenga numva na mahera menshi ukagura igoye kitike imiliyoni 95 na mahera menshi ni bya bindi mvuga yuko bavuga ati naho twaguze kitike ni turaheza kondera umwana turaheza kugura Isaac aracaye kuri radar za Liverpool Alexander Isaac avuga yuko ashaka kuva mu mugwi wa Newcastle ukabona yuko Liverpool iriko iramuraba ryiza no kuvuga yuko ni Liverpool keneye kwa numva
gukora effectif nziza igiye gupambana muri Premier League ekana cyane igiye gupambana yuko muri Ligue des Champions nabo nyine urabona yuko tuvuye ko ari abafavori muri aka kanya ariko araba amarecruitment ari karagera ni nasara tuvuye yuko ari karagera mu myaka ya nyuma yiwe ari karakenera uwo mugwi wa Liverpool nawe nyine nibaza ko gifise nk'inyota y'ibikombe ikugenda yanditse amateka muri uwo mugwi wa Liverpool ego tuwandaniza muri Angleterre baza ko turangiza ku mugwi wa Arsenal the Gunners umaze kuba urokita abakinyi batari bake naho nyene bamaze ko bashikana witwa Martin Zubimendi bamaze kuba bashikana witwa Norgard kuva muri Brentford, Zubimendi kuva muri Real Sociedad bamaze kuba bashikana witwa Mosquera kuva muri Valence mu defense wana ko ni Arsenal no musikira avuga ko witwa Victor Gyökeres nawe nyene umwanya n'umwe yashobora kuza gusinya muri the Gunners. Arsenal imaze imyaka myinshi tuvuga yuko atabikombira kirabona. Arsenal ariko ifise abakinyi ntuvuga bari ku rwego ruri hejuru cyane gose ugiye kuraba si naho nyene urumva ni effective take ratanga ibikombe bigitaratanga umusaruro w'ibikombe ariko ni effective. Bamaze ko bashikana Noni Madueke kuva muri Chelsea. Noni Madueke kuva muri Chelsea. Nuvuga yuko ni uyu coach Arteta nuvuga yuko karagaragaza kubaka effective kugira azoje guhangana na Liverpool. Uruko urabona yuko Liverpool kirakubita nuvuga yuko transfer nk'izi yinyi nawe uri Arsenal ukavuga ati kijya gikombe ndagikeneye uravyumva utegerezwa naho nyine kwiyemplika cyane mu transfer. Nuvuga kandi ari transfer nuvuga yuko Arteta ari karakora tactiquement ariko araraba amadepart ariko aravuga ati hakenewe abakinyi nk'aba naba na cyane yuko ubona nk'umukinyi Thomas Partey muri aka kanya ariko arekezwa umuryango na contrat yiwe isa niyahetse navuga yuko ari ibintu Arteta ariko arakorera ko cyane gose ari mu kugerageza guharanira ibikombe kugira avuga ati Arsenal imaze imyaka myinshi kandi abakunzi bayo baranyotewe ibikombe cyane gose yego. Reka duce muri Manchester United naho nyine wana kuri Manchester United yaje sezo iri mu kwandi baza ko ari ca 17 nimba ni entre 17 cyangwa 16 wana kuri Manchester United mercato yabo uno musi ntiriko sinovuga ngo ya convenka cyane bamaze gusinyisha witwa Brian Mbeumo bamaze gusinyisha witwa Matheus Cunha kuva muri Wolverhampton Mbeumo kuva muri Brentford Manchester United deski uno musi imaze imyaka myinshi muri gare muri Premier League ino mercato nizo kubafasha bo uno musi ariko baranavuga cyane ku ma transfer y'abakinyi bakomeye dishboard nivyo tuma hacasigaye umwanya munini cyane wa transfer hacasigaye nibaza nk'ukwezi kose kwashika mugabo uno musi ni Manchester United ahigeza abakinyi baze twavuze Liverpool twavuze Arsenal bo ntitwavuze Manchester City nayo yaramaze gusinyisha abakinyi bo yabasinyishije hakiri kare mbere ko baje gukina Coupe du Monde uno musi ni Arsenal Manchester United bano bakinyi ino mercato y'ukiyagira est-ce tuzobona Manchester United iva muri iriya zone yarimo uno musi ariko ni Manchester United yigeze gukora novuga yuko ama transfer menshi ku mahera menshi abakinyi bakaza bakicara batanga umusaruro ariko novuga yuko iryo ryabaye isomo kuri Manchester United ku investisa amahera menshi ku bakinyi tuvuga ko bari performa mu migwi yabo ariko bakaza bagaca bashika bicara muri Manchester United bavuga ko iryo somo ari ryo iriko rirakorera ko urumva mu kuza gafata nka Mbemo baramuzi kandi amaze igihe kitari gito muri Brentford kandi ariko arakina neza ku ruhande rw'iwe bavuga yuko ariko aratanga n'umusaruro mu mugwi wa Brentford nibaza yuko nibashobora kumukinisha neza effective ya Manchester United ntitubwa ko ari effective noyi uruko araba abakinyi gifise kandi uravye n'igihagararo cyabo n'abakinyi iyo bashitse mu equipe yawe nationale novuga yuko usanga bakomeye cyane baratwara n'ibikombe bavuga nka Bruno Fernandes ariko gutwara nk'igikombe ca Ligue des Nations ariko kumwe n'umugwi wa Portugal ubona ko ari umugwi ari kuri calibre yo hejuru cyane gose bavuga yuko abo bakinyi bariko baraza nizere ko bazotanga umusaruro nk'uwo Manchester United biteze ko na Manchester United muri aka kanya ariko ravugwa nkavuga yuko Manchester United muri aka kanya ikibanza irimwo si kibanza igihe cy'ubahiro tukibaza yuko muri transfer bagiye gukora ibintu bikenewe gose kugira bashobore kunezereza abafana babo. Amakuru kwavuga muri transfer ni menshi muri Tottenham Hotspur imigwi kwiyubaka muri Premier League imigwi muri La Liga Santander imigwi muri amahiganwa yose imigwi kwiyubaka naza ko namakuru y'inkino avuga mu transfer tuzaturagaruka ko muri no minsi bana ko azoba ari menshi cyane reka tubashimire kanshime Darle ene ngurirwa ene Darle twafashanje kwashiza kinagani shimira nawe Lokes twafashanje gushimigani ushimira namwe mbwi mariko muradukurikirana reka shimire namwe bakunzi ba Rock Media bakunzi ba Rock Sports reka shimire n'abadufashije kugira ngo ano majwi ndetse n'amasanamu abashikire aho muherereye mugire aho muba mwubahwe naho utaha.